Yesu ashimwe cyane. Yesu ntabwo ucura bene data. Ndashima Imana ko dusubiye kubonana, dusubiye kuvugana. Yesu ntabwo icubahiro. Yesu nashiko hejuru. No munsi nashaka twibukanye ibihe turimo. Ibi bihe ni ibihe nyabaki. Yesu nashimwe cyane kuko hariho abantu ku by'ukuri batazi ibihe turimo, batazi ibihe tugezemo, batazi ibihe noneho tugiye kujamo. Yesu atugenza cyane, Yesu abane natwe. Nuko rero tuze tuributsanya nico abana b'Imana babereyeho cyane ugwaruka turi mu bintu byinshi bidusamaza. Benshi bafokasinze kwiga cyane, abandi bafokasinze muri business, mu kazi, ibintu byo gutera imbere, kugira famille, ibiki ariko bakibaga ikintu nyamukuru, kumenya ibihe tugezemo. Eske turi mu bihe nimba tugeze muri ibi bihe dukwiye kwifata gute, dukwiye kumera gute? Yesu atugenza cyane. Reka Bibiliya rero irerekana ibihe tugezemo. Ni henshi yerekana ibihe tugezemo, ariko tugadusome ahantu hamwe honyene anzoguma tusoma bukebuka. Yesu ntabwo icubahiro. Dusome muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 5. Yesu ntabwo icubahiro. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga umutwe w'amajambo uravuga ibibi bizoba mu gihe c'iherezo. Umurongo wa 1 gatangura, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura iby'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, ari inkazi, badakunda ibyiza, abaguranye, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu. Yesu atugire neza cyane. Yesu atugire neza cyane. Ati minsi y'iherezo zo bigoye, abantu bazaba bakunda amahera. Yesu atugire neza cyane. Ahantu ibice dusomye batwereka ati mu bihe by'iherezo abantu bazaba bakunda amahera, batukana, birarira, batumvira ababyeyi. Yesu atugire cyane. Nizere ko mumaze kubibona, muramaze kubibona. Abantu barikunda, ugasanga umuntu arikunze, ntababara mwene wabo, ntababara umugenzi wiwe, ntashobora kumva ikibazo cya mugenzi we ngo yumva ko yici wiwe, yumva yikunze wenyine, yumva ko afite amagara meza wenyine ko bikwiye. Yesu atugenza cyane ngo abantu bazaba bakunda amahera. Ku by'ukuri murabizi ko abantu bose ubunye birukanka ku mahera cyane gusoma ikindi kintu cyose. Umuntu asiba porogaramu yo kujya gusenga, agasiba kujya mu nzu y'Imana, kubera amafaranga. Umuntu ashobora kuba agiye gusenga, bamuhamagara kubera akazi, direct agakata akagenda mu kazi akaca asibye Imana. Yesu atugire cyane. Abantu baza bakunda amahera, bazaba birarira. Murabona abantu muri kino gihe abantu bose babiyemera, babibona ko ari abantu bakomeye, birarira, bishira hejuru. Babibona ngo bazaba bibona nibwo bwibone nyene. Yesu dutabare. Batukana, abantu bazaba batukana. Muri kino gihe murabona ko abantu batinya gutukana. Abantu baratukana, bagatona kuri Facebook, umuntu agatukira uwundi kuri Facebook, umuntu agatukira uwundi kuri Instagram. Yesu dutabare. Umuntu agatukira uwundi kuri YouTube, agatukira uwundi kuri statue, kugira ngo amahanga yose abibone ko yamututse. Yesu adutabare. Yesu atugire neza. Ibintu bisigaye biriho ubunye biteye ubwoba. Imana dutabare. Ati batumvira abavyeyi. Bene data, nimba wowe ukijijwe ukaba utumvira umuvyeyi, Yesu agutabare. Kandi kuvuna munsi uhindure. Umuvyeyi ni umuvyeyi wawe, ntashobora guhinduka. Yesu atugire cyane. Ntushobora kubaha Imana utubasha umuvyeyi. Oyaha, ubanza kubaha umuvyeyi, niyo Mana yawe yo kwisi. Umuvyeyi utamwubashe n'Imana ntiwoyubaha, ntibikunda. Yesu atugire cyane. Ibyo bintu narabibonye cyane, nabyumviraho cyane ku bantu batumvira abavyeyi, kubera nagenda bibona ugasanga n'umuntu
arakuze, ni n'umukristo cyane, peut-être afise programme yo kuja gusenga canke muri repetition, umuvyeyi akamubwira mwana wanje ninkene ndagutuma ngaho banze guca ngaha, umwana akavuga ngo none aho ndi bucengeye gusenga, ndashaka gusenga. Umuvyeyi umubwira ngo ndi bucengeye gusenga ntabwo ari bw'insiste, ariko umenye ko umuvyeyi bitaha byamuryohera, ntibiba byamuryohera, biba byamubabaje. Urumva nta wundi afite butume, agutumiye we nk'umwana wiwe. Yesu dutabare. Urumva rero niyo ugiye gusenga utumva umuvyeyi, imbere Imana bari ubusa, Imana ntaco yumva, Imana ntaco yandika, Imana inka itakubonye, kuba ntiwabanje kumva umuvyeyi. Kubera umuvyeyi bakubwira ngo aze gutume ngahanye, nyarukubanza uhace cyangwa umubwire mama ndi papa ndi buhace mu nyuma, ariko apana kumuhakanira. Yesu atugurira cyane. Narabibonye abantu bakuze haraho usanga barubatse izabo batakibamuhira, tugasanga nanubwo baranubaka ariko baripangiye, kubera yibona ko yakuze akabona umengo umuvyeyi nta valeur agifise kuri we. Oyaha, umuvyeyi nashaka saza kwiza imyaka 100 atagishobora kuvuga, n'umuvyeyi wawe utegerezwa kumwubaha. Uravyumva? Si ukuvuga ngo warakuze ngo urukore mutunze umurihira inzu umugaburira umwambika ngo ushaka kumusuzugura. Oyaha, Imana dutabare. Narabibonye kenshi umuvyeyi agahamagara umwana, umukozi w'umwana ari imyoze aho ujye nawe. Imana dutabare. Ico kintu nimuhora ugikora, Imana ikubabarire kandi usabe umuvyeyi wawe ikigongwe, usabe ikigongwe umuvyeyi kugira ngo uronke umugisha ku Mana. Ntushobora kuronka umugisha ku Mana umuvyeyi atawuguhesheje. Yesu dutabare. Hari abavyeyi bagoye, ndabizi abavyeyi bagoye batanakijijwe, peut-être wowe urakijijwe ariko umuvyeyi ntakijijwe. Hari abavyeyi bagoye turabizi, ariko mubera umuco umwumvire kugira ngo nawe nyine azohinduke, nawe azakizwe, abone ivyamwa umwerera vyiza. Ntabwo umuvyeyi azokubwira ikintu ngo ntumwumvire ngo nuko ngo waboregwa cyangwa ngo afise comportement umuvyeyi ashakaze yaborewe, ashakaze ameze gute akubwira nabi. Umuvyeyi kirazira kumwishura, kirazira kumutuka, kirazira kumwimyoza, ahubwo umwumvire kuko uri yuko ari kose umuvyeyi wawe. Imana irakura kugira ngo ibone ko wamwubashe nk'umuvyeyi uko ari kose. Yesu dutabare. Yesu atugirire neza. Ngo ati inashima abanegura ivy'Imana. Abantu bashima muri kino gihe murayibona, abanegura ivy'Imana ugasanga abantu baricaye bari kritika ivy'Imana, bari kritika umukozi w'Imana. Yesu dutabare cyane. Yesu adufashe kandi Imana itubabarire. Ngo badakunda babo banka kuzura. Abantu bene bagikunda babo, abantu barankana bavukana, abantu barankana baravuye mu ndimwe. Mwene wanyu hagira ikibazo ufise amafaranga ntumufashe, umwana wa mwene wanyu bakamwikana ku ishuri, mwene wanyu dafise amafaranga yo kuburiha ishuri, ntube worihira amashuri umwana wa mwene wanyu, uriya mwana bari uwawe. Yesu dutabare. Abantu ngo badakunda babo, rumva banka kuzura. Uravyumva? Mukanga kuzura muri bene wanyu, muri abagenzi mukorana, ngo umuntu yagushavuje, umuntu yakuvuze. No, vyose nukubabarira. Uravyumva? Tukababarira nk'yasingisho bwo cyane ngo tubabare ibyaha byacu nkuko natwe tubiharira babitugiriye. None umva Imana yakubarira gute kandi udaharira wabikugiriye uwakubabaje. Yesu adutabare. Yesu atubere inyishuri byiza. Barementanya batigarura ari nkazi. Yesu atubere cyane. Kuremeranya murabizi ngo sanga mu kazi umuntu abesheye wundi kugira ngo mukure mu kazi umusore muri rya poste, ugasanga umuntu aremenyeraniza uwundi. Hari abantu benshi bafunzwe, hari abantu benshi bari mu bibazo tuzi babeshegwa, babaremeranije. Imana dutabare. Urumva abantu ari nkazi gusa umuntu afise ishavu nyinshi muri we, iryo shavu ry'abadayimoni. Nta muntu Imana yaremye agira ishavu ry'abadayimoni. Yesu gutabare. Nimbuzi ko wari ugira ishavu nyinshi uri nkazi, Yesu gutabare wihane, Imana kureba umutima musha. Yesu akugirire neza. Ngo badakunda ibyiza. Uravyumva? Abantu bakunda ibyiza nyene ntibakunda ibyiza. Yesu dutabare. Ugasanga umuntu yitaye bitagira umumaro,
ibyiza ni ijambo ry'Imana. Urabyumva? Ibintu byose bijanye n'ijambo ry'Imana, ibintu byose Imana yemera nibyo byiza, ariko abantu barabikwepa, bagenda wirari imibiri yabo, irari by'isi. Urabyumva? Umuntu agaca mu nzira yoroshe, nta byiza, ibyiza barabikwepa. Yesu adutabare, Yesu atugirire neza. Ari nkazi badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibi bahimbara, bakabirutisha Imana. Yesu atubare cyane, Yesu atweza dutunganye. Ari birandamuke, muramuze kubona abantu benshi usanga ari birandamuke, umuntu amubaza ikintu usanga arandamuka kubwiriye hejuru. Yesu dutabare cyane, Yesu atugirire neza. Urabyumva? Bikakisha, basanga umuntu arikakisha yagize igitangaza ko ari kuri poste kana kabona ko ari igitangaza, kubera afise ibintu bibona ko ari igitangaza. Yesu adutabare, umeze gucyonye kubera Imana yabishatse, ufise ibyo kubera Imana yabiguhaye. Imana igutabare kandi uhindure. Urabyumva? ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwawe. Urabyumva? Wasanga umuntu nyene abantu benshi bari gusanga basenga, afite ishusho igaragaza ko yubaha Imana, ni umukozi w'Imana, aja gusenga nawe ubutumwa arabuvuga, ariko usanga ntiyemera ubushobozi bw'Imana. Tugirira cyane, ntiyemera ubushobozi bw'Imana petete kubera undi. Hari abantu hari abantu usanga bavuga ngo sinshobora kumva ujya mukozi w'Imana ariko arigisha, sinshobora kumwumva, ngo ariko ugenda mwemera. Urabyumva? Ugasanga rero n'ibyo Imana yakoresheje ujya wundi ntushobora kuvyemera kubera ntumwiyumvamo. Yesu rutabare, Yesu rutabare. Niba umuntu ari umukozi w'Imana, ni Imana yamutoranije, reka kumucira urubanza, reka kuvuga ngo uramwemeye cyangwa ntumwemeye, kubera Imana niyo imuzi. Yesu rutabare, tujye twirinda gucumurira ku bintu tutazi. Yesu atubere inyishu y'ibyiza. Ngo atabameze batyo wame ubatera ibitugu. Yesu atugirire cyane. Aho rero Yesu atubwira ko abameze batyo tukame tubatera ibitugu. Tubatera ibitugu. Nukuvuga ko ntukifatanye n'abantu nk'aba. Wowe nimba uramenye Kristo, wakira Yesu nk'umukiza mu buzima bwawe, ntukifatanye n'abantu nk'aba, nk'abantu birandamuka, abantu bibona, abantu batubaha Imana, abantu badakizwa neza, abantu batameze nk'uko Imana ishaka, abantu batukana, abantu barementanye, bajya abantu bose banyava. Ntukifatanye nabo, ujye ubatera ibitugu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Urabyumva? Rero Imana dutabare, Imana tweze dutunganye. Kutifatanya nabo ni kuvuga gute? Ni kuvuga ko ntushigikira ibyo bavuze, ibyo bakora, ahubwo mbahana urabwira ibi si byiza, ibaguze si byiza, ibivuze si byiza, uriya muntu ugira ibi si byiza, ukamumubwira. Yesu rutabara cyane. Ntukifatanye nabe, ntugakore nabo. Nimba ramenanije umuntu nawe bakakubaza nawe b'umugabo, oya, ntukifatanye nabo. Bene nawe ujye ubatera ibitugu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bene nabo ujye ubatera ibitugu, ntukifatanye nabo, kuko wifatanyije n'umunyabyaha nawe uburiwe. Yesu arutabare cyane. Rero Imana dutabare, Imana tubarishe, tumenye ibihe turimo. Natangwe mvuga cyane, twibukanye ibihe tugezemo. Bibiliya tugiye ko umutwe w'amajambo ibibi bizoba mu gihe cy'iherezo. Byerekana ko rero ibihe turimo ni ibihe by'iherezo, ni ibihe byo kuba maso, ni ibihe byo kwama twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha. Iyeje n'amajambo yanditswe muri Bibiliya yerekana ko mu bihe by'iherezo bizoba. None ko tumaze kubona ibi byose byarabaye, bisura ko mu bihe by'iherezo, bisigura ko Yesu ari mukuza, Yesu ari hafi, Yesu ari ku muryango, nta gihe asigaje cyo kuza gutora umugeni wiwe. Mwene data, bamaso, Yesu atazoza agasanga nawe wifatanyije nabo. Yesu atugirire neza, Yesu atubere inyishu y'ibyiza. Tuzobandanya kuri isuje nyine ibihe tugezemo. Yesu abagire neza.